Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma délégation se réjouit de participer une nouvelle fois à ce briefing sur la détérioration de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, marquée par les récents développements dans la ville de Goma. Ubwo hari ku munsi w'Imana niho Organisation des Nations Unies ariyo ONU yakorana. Vyari bitegekanije ko ikorana ku munsi wa mbere ariko vyahise bihinduka mu kanya isase. Ubwo rero baravuganye barafunditse ariko ntibashitse ku ntego. Ariko ku munsi w'ejo niho neza na neza ONU yicara yongera isubiramwo ku bibazo vya M23. Ubwo iriko ihonya abantu benshi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Aho rero byose vyayazwe ku munsi w'ejo. Hatumiwe abantu isinzi benshi yewe benshi cyane pe. Burundi, Rwanda yaraserukiwe, Tanzania n'ibindi bihugu, Zimbabwe ndetse n'ibindi bihugu bitari bike. Republika Iharanira Demokarasi ya Congo nayo nyene yaraserukiwe n'umushikiranganji. Aho rero bayaze byinshi. Umushikiranganji mu vyo yavuze yaracinjije cyane u Rwanda ko rugomba kumara abantu muri Republika Iharanira Demokarasi ya Congo RDC. Aho rero mu kubacinja yavuga ati ntabwo tukibakeneye, dukeneye amahoro umutekano. Turasaba M23 kuva ku butaka bwa Congo. Ubwo umunyarwanda we yivugiye ibikurikira ati twebwe ntabwo ari twe tuyishigikiye ariko inkuru tuyikomeze. I Burundi ho vyagenze gute? Kanda subscribe, like na partage, commentaire turacazikene. Tubibuza ni kuri Kiyago ca Boss TV. Ubwo ku munsi w'ejo mu masaha y'ijoro ikiganiro camaze amasaha arenga muri abiri i Washington niho vyabereye. Aho bategura inama yarabaye koko kandi inama yabaye ndende. Buri wese yarafise ijambo, yarafise ico kuvuga. Mu Burundi uwaserukiye igihugu c'u Burundi ariwe Albert Shingiro aho yaregeye kwitabira inama yigira 1949. Organisation des Nations Unies ONU bavuze byinshi ariko we yagarutse cyane kandi cyane pe acinja u Rwanda. Ati igihe cabaye kinini cyane, iyi ntambara imaze imyaka irenga muri 10 ariko nta gihe na kimwe yaba Komite Internationale yabaye ngo ivyicarire ibifatire umwanya. Nta munsi wakabaye nta na rimwe. Ariko ubwo ntitwoba turiko turashigikira u Rwanda mu bintu tutazi, twoba turiko tuba ivyabona. Kuri uwo mwanya nyene yahise avuga yandi magambo ahambaye kandi ahambaye pe. Ubwo benshi bahise bikanga bahita bumva ati Uburundi burashigikiwe kandi burashigikiye cane Republika Iharanira Demokarasi ya Congo. Aho yavuze ati abantu ni benshi bariko bapfa ku munsi hapfa benshi kandi natwe iwacu i Burundi ntitwovuga ati nta basirikare bacu bariko bapfa ariko bariko bapfa koko. Ubwo batanze amasaha 48 gusa ngo aba M23 babe bashikiriye ubutaka bwa Goma aho hari abasirikare bacu bapfuye. Aho rero muri ako kanya nyene ibindi yakomeje ayaga vyabaye byinshi. Ati none kuki u Rwanda rwemera koko rwamaze gushikira mu butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Congo kandi bakavyemerera koko, none vy'ukuri ubwo ntacokogwa kugira ngo ino ntambara irangire? Yakomeje avuga ati twebwe ntituja kure y'agateka kazina muntu, turi mu ruhande rwa Republika Iharanira Demokarasi ya Congo kandi turemeza cyane ko turiko tuyifasha muri ino ntambara. Ariko nta kuntu na kumwe Republika 32 nta kuntu na kumwe 32 ariko nta kuntu na kumwe
u Rwanda rwokomeza rukora iryo hohoterwa ku mugaragaro twese turorera. Ayo niyo magambo yavuze. Reka tubashiriremwo ivyo yavuze. Tubashimire mwebwe mwadukurikiranye. Avant d'entamer mon propos, le gouvernement du Burundi présente ses condoléances aux soldats qui ont perdu leur vie durant les récents affrontements durant les 48 dernières heures. Monsieur le Président, pour la deuxième fois, en l'espace de 48 heures, nous sommes réunis pour constater avec une grande amertume que la situation à l'est de la RDC s'est gravement dégradée. Le moment est venu pour que les paroles cèdent la place à des actes concrets. Depuis près de 3 décennies, l'Est de la RDC est devenu le théâtre de massacres insoutenables, de conflits armés d'une rare violence alimentés par des intérêts étrangers exacerbant les tensions locales et sapant les efforts de paix. Chaque jour, des violations graves des droits humains sont observées et les victimes se comptent désormais en millions. Les récents développements à Goma témoignent d'un potentiel embrasement régional. Si aucune action concrète n'est prise aujourd'hui pour condamner les responsables et bloquer leurs actions, nous risquons de devenir les témoins d'une catastrophe et l'histoire nous tiendra directement responsables. À ce jour, le Burundi se félicite des accords bilatéraux avec la RDC en matière de coopération militaire pour la sécurité des frontières communes. Et si je puis me permettre de placer une petite parenthèse, le Burundi ne fait pas partie d'une quelconque coalition. Il y a 48 heures, au cours de notre intervention, nous nous sommes interrogés sur le silence assourdissant du Conseil de sécurité alors que des milliers de vies sont tragiquement perdues chaque jour. Où est la communauté internationale? Où est le Conseil de sécurité qui se montre si actif dans d'autres conflits? Devons-nous interpréter ce silence comme une sensibilité sélective? Monsieur le Président, ce conflit dure depuis des décennies et pourtant aucune résolution n'a condamné le Rwanda, auteur de violations flagrantes des principes de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de la RDC. Le Rwanda ne nie même pas sa présence sur le terrain ni son soutien au M23, comme l'ont souligné plus des 3/4 des membres du Conseil lors de la dernière réunion. L'intégrité du territoire de la RDC ne peut être compromise et les incursions armées, les ingérences étrangères, le pillage systématique de ses ressources naturelles et les violations répétées de ses frontières doivent cesser immédiatement.